Muri irya minsi Yezu yavuze aya majambo ati, nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe, nzobaruhurira. Nimwemere inganji yanje, mukunde n'ivyo nigisha, kuko ndi umwitonzi kandi nkicisha bugufi bivuye ku mutima. Niho muzoronka akoyoko k'imitima yanyu. Nivy'ukuri inganji yanje ntiremereye, navyo ivyo nzobashinga ntibizobavuna. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana mu gisomwa ca mbere, amajambo y'Imana azananye mu gitabo c'Ihunguka, aho twumva ingene Imana ibandanye iyaga na Musa, ikamwimenyesha, hanyuma ikamurungika mu butumwa bukomeye bwo kurokora igihugu cyayo, kurokora abanyisirayeli, kubakura mu vyara vya Faraoni. Iri jambo ry'Imana riratwigisha ingene ubwa mbere na mbere guhura n'Imana birimwo ibintu bikomeye bibiri cyane. Guhura n'Imana ubwa mbere bituma tuyimenya, tugaca twimenya natwe. Kuko Imana ihejeje kwimenyesha Musa akayimenya ko vy'ukuri ari ya Mana y'abasekuru biwe Iburahimu, Izahaki na Yakobo. Imana ikimubwira nawe uwari umugambi mufiseko, nakugize umuntu ategerezwa kurokora igihugu canje. Kandi ivyo nivyo vyahavuye biba ubuzima bwose bwa Musa yaravyumvise mu muhamagaro wiwe. Murazi ko yaguye mu bugaragwa, Imana imubwiye iti, igihugu ngikijya kirabe kiguhimbare, ariko ntuzocinjiramwo. Umenga ni hamwe, sinzi ko murarota mubona umenga muri mwijuru, mukaza ubona wagarutse ku isi. Nageze kurota ndiko mbona nka Bikira Mariya hariya nko mu kirengazuba, numva ndi mu maswingi y'indoto, nza ndumva ziracitse nahatswe kurira ntiyo ngumayo. Iyo muri ku marota ikintu ciza, ariko abona umenga ntiwagishikiriye. Hari nk'umuntu arota abona afise ibinoti byinshi by'amafaranga, umenga ni banki ya bomoke yiwe, ariko yavyuka agasanga afise umuyaga. Musa Imana irakimwereka, ntiyagishitsemwo, ariko nk'ikimenyetso cy'uko ico gihugu si cyo buruhukiro bwa nyuma. Musa azoronka ubundi buruhukiro budahera. Nuko amatwibuka yuko ibi vyose twumva umenga biraturuhuriye, biraturyoheye, biraduhimbaye, kandi mukuri mu Mana, kuko Imana ni nziza, yararemye ibintu vyiza, ari ibintu vyiza n'ibandanye ikora, bifise aho bigarukira. Haragera igihe ukazubona biraduciye mu myanya y'intoke, mugabo atari ukumenga Imana irabidushikuye, irabitwatse. Oya, haba harimwo ikintu Imana ikubwiriye mwiti ico gifise aho kigarukira. Oya, tera intambwe, hari ikindi kiri imbere ciza gisumba ico giheze. Sinayibi kitwatse, mugabo kiba kirangije igihe cacu. N'umugenzi birashoboka ugasanga umenga umugenzi, ubugenzi bwiwe arabugukuye ko buraheze. Reka guta umutwe, hariho ibindi bintu Imana igire yugurure. Ku Mana ikintu giheze si ukukunyaga, si ukugutera amaganya, ni ukukugurira gutera intambwe. Nagire mvuge n'ibikomeye. Imana ikagutwara umugabo, cyangwa ikagutwara umugore, cyangwa ikagutwara umwana, ntiwihebure. Cyangwa ikagutwara n'ikindi kintu gikomeye, reka kwihebura. Imana irakunda cyane abantu, iradukunda gusunya nuko twikunda. Ntabwo ireka ngo ibintu bigende bihave nk'uko umenga ni ukugomba kudutera amaganya. Ukumva
hari benshi mama bishira ngo bati Imana yamikora mu bintu byo kubabaza, iratubabaje kugira ngo itugirire, si yishaka kubabara mugabo muri uko kubabara iraguteza intambwe kugira ngo ushikire ikindi kintu ciza gisumbirije. Twama tubizirikana, umwana ari mu mbanyanye na wiwe abona ko ari iryo juru, ntazi ko hanze hari ibindi bintu biryoshe gusumba hariya mu banyamama wiwe. Avutse avuka riragira ati yo mundeka nkigumira hariya. Yashikira ibere akumva ari ryoshe, mugabo hageze ko nyina mucutsa akarira kawera bamushiriye ko agapiripiri, kugira ngo akure ashobore gufungura ibindi bintu biryoshe kandi navyo nyene ngira akamaro. Hageze muramura mbona utwana bazana ngaha kwishure tukiri uduswi gose ku mashuri ngaha, kabona turiragurika ntituzi ko hari yindi ntambwe tugire dutere. Ndibuka dukora concours, twema concours twakoze ngira ngo abarutse muri ico gihe barayahazi. Concours yo muri 6e ico gihe cacu cyari ikintu gikomeye, ukazubona bakuzanye urupapuro rwirabura ruteye ubwo bumengana urupfu ruri imbere yawe, bakanza bagaca bafuka n'izina ryawe, baza kubamenyesha bati abamenye naba, kuko nta manota bababwira, oya babagira bati abamenye naba, kandi bavuga abamenye utiyumvise mugaca umenya uti kabaye. Diritera agenda agahagarara ahantu ku munara hejuru, abamenye bakavuga amazina ukabona bose bameze uku, bakuvuze ugacuta uniforme bya bikaki amakayu gata gacona umenga amashuri araheza ahubwo aratanguye. Hari ibindi bica biza imbere, bivuga yuko nukwama twemera iryo tegeko ry'ubuzima Imana yashize mu buzima bwose, yuko ibintu bitama hahandi, kandi kugira ngo bive ku ntambwe imwe bigende ku yindi, hari igihe usanga umenga hari ibintu bihaciye bibanje guheraheza ivyari bihari, kandi bikamera nk'ibibabaje, kuko umuntu aba yamaze kumenyera ivyo bindi akumva ati haniho ni cyane nzoguma. Oya, hari ibindi bibandanya, hari ibindi bibandanya. Musa, Imana ikamubwira iti Musa, wewe nawe ntibizoherera ngaha kwa Yetro, hari ibindi bibandanya. Kandi amaze kubandanya ashitse mu bugaragwa, Imana ikamubwira iti urakibona kiriya gihugu, ariko Musa azorindira ubundi buzima bubandanya, ahaza kubandaniriza mu Mana, kuko arabyumva. Naho kumbure sinovuga yuko yavyumva nkuko tuvyumva uyu munsi, mugabo arashobora kuba yaravyumvise gato nyamutima wiwe, kuko turabona Imana ibimubwiye ntaho umenga aridoga nk'umuntu wumva umenga arababaye, ndagiye ntariye ivyo natunukiye. Baranumva abantu babatama n'abatamakazi canke abantu bagwaye bapfa batukagura aho basize, ndapfuye basha musigare muraketa ivyo mutarondeye. Oya, hari imbere hari ibindi byiza bisumbirije, reka kujana umujinya. Imbere hari byiza bisumbirije, kuko tugenda tugana Imana itegura imbere yacu ibyiza bisumbirije kugira ngo dushike ku rugero rwuzuye rw'ubuntu n'ahazwa bw'Imana. Ntihagire umuntu yobahora yo kumenga agomba kuba muri iyi si ashaka gusakuranwa ubuzima n'uwundi, kuko nivyo bica bizana bivyara amarira n'amaruru. Duca dutangura guhonyangana, duca dutangura mwese agomba gukwegera iwe byinshi gusumba, agaca tangura kubesha, agaca tangura gukina amadira, agaca agomba kugira ishari ryo gukura uwundi. Haragera igihe bigahera, ugahigwa we wamenye kubibamwo neza, ukitegurira ibindi bisumbirije biri imbere. Ntituvyibagire rero uru rugendo Imana igira itanguza igihugu cayo ruri muri iyo ntumbero. Nuru rugendo twese ubuzima burimwo bwuko buva mu vyiza bimwe bugategerezwa kujabukira mu vyiza bisumbirije. Si ivyo gusa, naho uzobona umenga hariho ibintu biriko biragusaza ko, reka gutuma hariho abantu ubona, ahantu mbona havuga nti abantu nk'uwo kwicara neza akabinjiramwo neza mu bwenge bwabo, naho uzi yuko kumbure hatarimwo ikintu cyo kutakira iyo ngingo y'ubuzima. Ukabona nk'umuntu
barambabarira sibyo ngo byo gushimikira ko mugabo no kugira ngo ijambo ry'Imana rize riraduha kwakira ukungena Imana yagize ibintu kugira ngo iyo bibaye ntidute umutwe twibaze ngo ni Imana yadukuye kwiminwe ntishaka ko natwe oya imbere yawe by'ukuri ukabusenga Imana siyo mukama wacu Yesu Kristo, Imana ya Ibrahimu, Isaac na Yakobo, menya ko imbere yawe hategura ibyiza. Nawe ushobora gusanga kumbura ubuzima uko bukimeze ikintu kizonanira Imana si biba mu gihugu si byose bihinda nibiba mu mutima wawe, ni wewe musi ushobora kunanira Imana. Ibindi byose kuko izi yuko kumbura utayifise ku bushobozi izo bikumenyera, mugabo umutima wawe umenye neza, umenye ngene uwugururira Imana. Nyako ndavuga rero hari igihe ubona nk'umuntu yitwararitse gose akishariza gushikaho ashobora kugwazwa n'ibyo yiko arisharizamo. Uyu muntu w'umutama canke w'umutamakazi gasanga aracashaka kwigira nk'umwigeme w'imyaka 20, akitakanyura kw'ibintu akitobagura akagira iki, ukibaza uti ubwo uyu muntu ubwo nawe umenga ari en conflit nahageze, ubwo ntari ko arashwana nawe nyene wa mubiri uja hehe, guma ngaho gumuri toto. Nivyo hari abantu benshi bakunze kuza kubimbaza, mbonera akajyo kubivuga kajana manje kumbaza ngo mbe pati ngo gutobora amahereni ngo gusiga ama produit ngo ni bibi ngo ni gicumuro. Hari igihe bashaka no kunsiguza ibintu byinshi, nkababwira nti igihambaye sico, mugabo bwa mbere umutima ukuri mu gukoresha umezute n'umutima wizigiye Imana cyane. Twese turategerezwa mbere kubungabunga, muvyumve neza, kubungabunga apana guhindura. Turategerezwa kubungabunga umubiri, ivyiza byose Imana yaduhaye bikaguma bihumeka neza, bikaguma ari vyiza. Ariko ugiye guhindura hari ikibazo, gasanga umuntu Imana hari kungene irazi gituma ufise umubiri wirabura, ashaka gucagira umubiri nk'uw'abazungu, mugabo hamwe yogira ingorane umuyaga ukamucako impuzu zikamukorokana, gasanga mu maso n'umuzungu ahandi arirabura tashi tashi. Tashi tashi. Hamwe ugasanga hamwe umushatsi urera, basigaye hari abantu basigaye biha n'imvi, simvuze ko ari mugabo nama nibaza nti ibyo bintu bihinduye kungena Imana yaguhaye ibintu. Ibyo bintu bizoherera he? Ubwo bimwe batubwira by'amakanseri bikaze ntibiri ngaho, bikaza kudurumbanya ingene Imana yaringanije ibintu muri wewe, urabihinduye. Kubungabunga ibyo ufise bikaba vyiza, bikaguma bimerewe neza, ni vyiza cyane, mugabo kubihindura akazi kawe. Ngejeje ngaho abagore no musi barantera amabuye, mugabo n'abagabo uzubona tanguye kubona uruvi, ibintu by'ibikanta kisiga by'ibitenture, ibyo bintu kumbure byishitse umubiri bikora iki ntawe ubizi, ntawe nciriye urubanza, mugabo cyane cyane ico bishobora kugira ku ngaruka z'umubiri wawe. Kuraba neza nivyo turemere gupfa kugira ibintu gusa gutyo. Ubwo les produits chimiques birimwo ukubishira mu mubiri wawe niko bishobora kunywana, ntihagire ingaruka mbi nyinshi zovamwo gusumba iyo upfumure ku mubiri ukera, nako umushatsi ukera kandi ni wera. Reka guta umutwe, zobusana Mana data bamukumugiranye n'umutama afise umushatsi wera, karagaciyemo ntawe uramubona, tuzomubona nitwashika mu ijuru. Ariko icyo nagomba kuvuga na cyane kumenya Imana
biduha natwe kwimenya kandi tugaca turonka ubutumwa. Musa agaca aronka ubutumwa bwo kuja gufasha igihugu c'Imana kuva mu buja. Ubutumwa bwose dukora buhagaze ngaho. Aho hantu harakomeye. Ntuzugire ngo warahuye n'Imana hanyuma wamuza gusa mu misa ry'amahostiya ry'amasakramentu wigira atakintu na kimwe ufasha mu buzima kugira ngo abantu bave ku rugero rumwe baduge ku rugero rw'abantu babohotse, ubuzima bwabo bwabohotse. Kubohoka biragutse. Hariho kubohoka bwa mbere imitima mibi, cyo nico ca mbere. Hari no kubohoka ibintu byose bituboshe, kubohora politike yacu iboshwe n'ibintu, kubohora intwaro, kubohora ivyumviro by'abantu, kubohora abantu bakiyagurira ahantu bumva ko bari mu bwiza bw'Imana, bumva ko nubwo byose bitaca biba nko mu ijuru ariko bagenda baratera imbere mu mpande zose z'ubuzima bwabo. Kuko nkuko tubibona mu buzima bw'abantu n'ibihugu, hari abagiye bariyumvira bati abantu botera imbere bobohoka ku mutima, ivyo ku mubiri mafu, twakize ku mutima umubiri dayi ruzohera ku mpanda. Oya, kuko n'ingabirano y'Imana. Hari n'abakagira ati dukorera iterambere ry'umubiri, umutima mafu, nitwaba turonse ibyo tujya bikwiye dusharizwe, tugira ibizu, tugira ibibarabara vyiza, ivy'umutima mafu. Mugabo asanga naho nyene umuntu arapfa, acikamwe ikindi kintu, kuko agizwe n'umutima n'umubiri. Kuko Imana yabona ko Abanyisirayeli igihugu cyayo bariko bapfira hariya mu Misiri, bagapfa ku mutima kubera ko bari bamaze no kwihebura. Bamwe bagira bati Imana yaradukuye ko iminwe nta kundi, ariko kandi bariko barapfa ku mubiri. Murazi yuko hariho n'itegeko ryo kubahonya, ku buryo n'abana b'abahungu bavutse bose babica. Kubohora abantu no kubakura muri ivyo vyose, kubakura mu mategeko mabi. Hari igihe abantu batora amategeko y'ukoroherezanya gusa mu nyungu zabo canke imigwi n'iriya, ntibatora amategeko atuma igihugu abantu benshi bumva yuko bagukiwe, bari muri matrice y'igihugu kibabyaramwo ama opportunity akagwira, ingabirano zinyegeje muri bo zikanyeguruka, abantu bagatamanzura mu ivyiza by'Imana, bakuzura ubwiza bw'Imana. Hari igihe umuntu yibaza ati ubwo si indoto, ico gihugu tuzokibona? Nta kinanira Imana. Hamwe twokundira Imana twokibona, hamwe tutoza kwitwaza Imana ukutariko, tugasanga nikiri Imana ya Ibrahimu, Isaac na Yakobo, Imana siyo mukama wacu Yesu Kristo, hamwe tutoba turiko turavyitwaza turondera ibindi byoshoboka. Kuko hari umuntu bigeze kubaza ati none bigenda gute ivyo bihugu byanyu musenga gose muvuga Imana, kandi Imana Imana ya Isirayeli, Imana ya Yesu Kristo, mugabo mukaryana, mugahana amashano, kaguma mwicana, ibintu bikaguma bisubira inyuma, ubuzima butituka, gahunda abantu bamwe bakenya baratunga batera imbere, abandi biguma binyika, haguma himbika ca kinogo kiri hagati y'umutunzi atagira izina n'umworo kamwe mafisa akazina kitwa Lazaro imbere y'Imana. Ivyo bigenda gute? Arabura inyishu, aca aratangaragira ati ni igitangaro ca shetani, ni igitangaro ca shetani. Turabe yuko natwe twamenyanye n'iyo Mana ya Musa, Imana ya Ibrahimu, Isahaki na Yakobo. Ni Imana ibohora, kandi ibohora igihugu, ntibohora bamwe bamwe, ibohora igihugu cyose. Igihe igihugu kikiboshwe n'ibintu byinshi,
ni ukuvuga yuko hariyo ahantu tutoba dusenga neza imana ya Iburahimu, Isahaki na Yakobo, imana ya Yezu Kristo. Dusamukama kugira ngo iryo terambere ry'ukuboho rizanana mu kubohoka rize ryuzuye, tubohoke ku mutima, tubohoke mu vyiyumviro, tubohore ubuzima mu kibano, tubohore ubuzima mu ntwaro, tubohore ubuzima muri politike, tubohore ubuzima mu vy'amategeko, tubohore ubuzima mu migenderanire, buke buke, kandi hagahigwa umuntu apfuye asize abohoye vyinshi muri we, akabohora na benshi, akabereka imana ya Iburahimu, Isahaki na Yakobo, akabereka imana se w'umukama wacu Yezu Kristo. Naho we vyo musaba yuko abambwa, rimwe rimwe akahasiga n'inyungu ziwe nk'uko kwa Yezu Kristo akahasiga ubuzima bwiwe, ariko agira ati size benshi baronse akabuto kukubohoka muri bo. None rero isuzume, twese twisuzume turabe ubwaho imana yanteretse, ndahabohora canke ndahaboha. Ukabona uko umutera imbere we wenyene, abandi basubira inyuma, hari ibintu uri kuraboha. Dusaba Mukama kugira ngo vy'ukuri mu kumusenga tuze turamwegera bisumbirije, kandi twumva yuko turi kumwe n'Imana, uwamaha Imana, Imana ya Iburahimu, Isahaki na Yakobo, Imana ya Yezu Kristo. Ni Imana y'abantu, si Imana ciyumviro, si Imana y'abantu bamwe bamwe, ni Imana y'igihugu cyose. Amen, amen.